Turabaramukije mwebwe mwese muwandanya gukurikirana Imboneshakure BTV, mudukundire duhere kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe ry'ubwishingizi Assurance BIC ryaratanguje kuri uno wa 28 Nyakanga ihiganwa ryo gutamba Tamba BIC. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe ku ncuro igira kabiri. Farmasi Unidis yazanye amata y'ifu azofasha abakenyezi batararonka amaberebere akwiye co kimwe n'abatararonka imfungurwa zikwiye. Ido nido mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Ishirahamwe ry'ubwishingizi Assurance BIC ryatanguje kuri uno wa 28 Nyakanga ihiganwa ryo gutamba Tamba BIC. Iryo higanwa rikaba ryatunganijwe ku ncuro igira kabiri. Ni inkuru twateguriwe na Raymond Prosper niyo nkuru. Ku ncuro igira kabiri ishirahamwe ry'ubwishingizi Assurance BIC ryaratanguje ihiganwa ryo gutamba bise Tamba BIC kuri uno wa 28 Nyakanga. Armera Irakoze, umuyobozi ajejwe amasoko n'abanywanyi, arasigura ingene Tamba BIC ritunganije. Umujene ahari hose canke groupe y'abajene aho barifata video y'umunota umwe bariko batamba indirimbo ya Assurance BIC yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa Satbi. Hama baca bayiturungikira kuri numero 61 15 10 ubusa canke 61 15 10 00. Hama twebwe cha tuyiposta ku ma réseaux sociaux yacu ariyo Facebook, Instagram hamwe na Twitter. Guhera no musi rero video yabo tumaze kuyishirako baca baza baragira like canke j'aime na partage canke repost. Rero ayo ma like na ma share bizoba gushika itariki 10 23h59 niho tuzoclôtura igice ca mbere c'ihiganwa. Ku kibazo cyo kumenya igituma Assurance BIC yitaho ugwaruka rufise impano, umuyobozi mukuru wa Assurance BIC Joel Ngendabanka yishura ati: turashikira abantu batandukanye nyene kuko ivyo ni ibintu bijanye n'inkino nazo zijamwo ugwagwaro mu nkino, ko twebwe rero twashize imbere gushigikira impano ziri mu gwaruka. Dufashe nk'akarorero kuri iyi Tamba BIC no mu nkino, kubera haba ari ugwaruka turajayo kugira ngo babone ko turi kumwe. Iyo bariko barakura bakabona yuko hari umupartenere bafise, ni bimwe mu nshingano ziwacu dusanzwe twarihaye kandi dukorerako. Umuyobozi mukuru wa Assurance BIC yaboneyeho akaryo ko guhamagara abanywanyi babo kuza gusubizwa amafaranga arenze batanze inyuma y'ishingwa ry'ibiciro bishasha vy'ubwishingizi. Uyu munsi rero ngomba guhamagarira abanywanyi bacu bose bari batwituye hagati y'igenekerezo rya mbere Nyakanga n'igenekerezo rya 21 Nyakanga bagatora ama assurance ko guherejo igenekerezo rya 29 igihe c'isaha 6 z'umurango botonda ku cicaro gikuru c'ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC baje gutora ayo mahera. Ivyo boza bibangikanije navyo ni reçu babahaye igihe bariko barariha amahera canke facture babahaye kugira ngo bariha amahera, bakaza bitwaje na karanga muntu. Nibwo butumwa twagomba kubahereza, kandi tubananya tubashimira ko bahisemo BIC ishirahamwe ry'ubwishingizi gushikisa harikora ibirama kandi n'ivyemezo bitari bike bibigaragaza. Nawe umuyobozi ajejwe ubuhinga n'amasoko Abel Ntakarutimana aributsa akabijya muri Assurance BIC. Akabijya mbere muri BIC nuko umunywanyi wacu yagize impanuka, haragira n'igihe tumwironderera atiriwe arahangayika tukamutunganiriza. Nayo uwarinza twitura directement wewe nta mwanya uhaca tumutunganiriza nk'aka karavyo. Ihiganwa Tamba BIC rikazosozerwa ku igenezo rya 13 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Uwa mbere akazoronswa agashimwe kangana n'amafaranga umuriyoni w'amarundi. Farmasi Unidis yazanye amata y'ifu azofasha abakenyezi bataronka amaberebere akwiye co kimwe n'imfungurwa zikwiye.
ayo mata akaba agenewe ku bakenyezi bonsa n'abibungenze. Farmasi Inidis yarashize ahabona kuri 28 Nyakanga amata y'ifu yazanye. Ayo mata yitwa Donalac Mama akaba agenewe abakenyezi bibungenze n'abonsa. Umukenyezi yibungenze akwiye gufata ingaburo zikwiye kuva aciyumvira gusama kugira ngo ategurire umubiri kwakira ikibondo. Ico naco kiza kivuke gifise amagara meza nkuko vyashikirijwe na muganga Vestine Niyonsenga Toyota mu cigwa yatanze. Inyuma yo kuzana amata y'abana, Farmasi Inidis yashimye kuzana amata Donalac Mama kugira ngo bafashe abakenyezi bagira ingorane z'amaberebere adakwiye canke imfungurwa zidakwiye. Ivyo bikaba bivugwa na Itonde Adelphine wo muri Farmasi Inidis. Hariyo n'ivyo umugambi w'igihugu ushira imbere. Ivyo navyo ni vyahe? Hari icambere ku bavyeyi bonsa nukonsa n'imiburiburi gushika ku mezi 6 n'imiburiburi. Mugabo mumvise yuko bajya bahinga bo bavuze bati no kuba kenyezi bavyifuza urashobora konsa gushika ku myaka 2 kurenza. Hama hariyo n'undi muhinga mu vy'ubuvuzi ariko aravuga ati umukenyezi yibungenze arakwiriye gufata ingaburo kuhera akiyumvira yuko yifuza gusama hama samye kugira ngo ashobore kugira amagara meza hamwe n'umwana yibungenze. Ako kamo rero twebwe tumaze igihe tukumva kamo ka OMS, akamo k'igihugu, akamo k'abavyeyi nabo nyene bifuza kuronka izo ngaburo, bifuza konsa abana mugabo gasanga bafise ibibazo vyo kutaronka amaberebere akwiye canke ugasanga bafise ibibazo vyo kudashobora kuronka imfungurwa zikwiye. Ako kamo rero Inidis yarakumvise irakumva hama tusha tugira Imana dusanga mu mata tudandaza turafise amata ashobora gufasha iyo migwi 3 y'abantu. Iyo migwi 3 ndavuga umufasoni yibungenze uwonsa n'uwo mwana nawe nyene yavutse kugira ngo ashobore kuronka ikintu gishobora gusahiriza amaberebere ya mama wiwe mu gihe mama wiwe yoba agiye ku kazi canke yoba atariko araronka amaberebere akwiye bivuye ku ngwara. Ayo mata rero ubwa mbere twarazanye amata yitwa Donalac y'abana, mugabo uno munsi tuzanye amata novuga amata special yagenewe abamama bibungenze n'abamama bonsa. Ayo mata akaba ari ayamubona ngaha anye yitwa Donalac Mama, akaba ari mu ma alimentation yose, akaba ari twaragerageje kuyashikana mu ntara zitandukanye n'izindi twaba tukirungikayo no mu mafarmasi kubavyifuza bayazi bariko baraza kuyatora. Amata Donalac Mama umukenyezi ayafata rimwe ku munsi ayavanze n'amazi y'akazuyazi akoresheje ibiyiko 8 vyayo mata. Amata Donalac Mama akaba akorerwa mu gihugu ca Suisse, akaba kandi yemewe ku rwego mpuzamakungu. Ihinguriro rikora ibinyobwa Brarudi ryaratanze ifashanyo y'ivyuma bipima abantu batwara imodoka banyoye inzoga. Ikaba yatanzwe mu gipolisi c'u Burundi. Vyavuzwe n'umuyobozi ajejwe ibikorwa bijanye n'intwaro muri Brarudi, Catherine Bucumi. Ni inkuru twateguriwe na Benoît Sindayigwanya. Umugambi witiriwe Vorana itanze n'umugambi watangujwe n'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi kugira bakangurira abantu kumenya ko umuntu yanyoye inzoga adatwara imodoka. Umuyobozi ajejwe ibikorwa birabana n'intwaro Catherine Bucumi abisigura avuga ati umugambi turi wo twita Vorana yitanze. Uyu mugambi nawo umugambi w'imyaka 3 kugira ngo dukingire abantu, dukangure cane abantu yuko umuntu atwara atanywa inzoga kugira ngo yikingire kandi akingire n'abandi, akingire ubuzima bw'abantu bose bakoresha amabarabara. Mu bijanye n'uwo mugambi ngo hakaba hazotangwa ivyuma mu gipolisi kugira bifashe gupima, kandi akanasigura ko uwo mugambi usanzwe uri ku isi aho ishirahamwe ry'ikinyobwa Heineken hose kiri. Ivyuma tuzotanga tuzobihereza igipolisi. Igipolisi rero ndacurika bagifise iyo mugambi kandi kifise mu migambi yayo nyamukuru. Igipolisi rero nico kizoca kimenya aho gitanga ivyo vyuma, hakenewe ko ivyo vyuma vyogenda. Kanatsinda uyu mugambi tutanguje uyu mwaka ngaha uri
mu masosiyete yose ya Heineken mw'isi mu mwaka hari umugambi uba no kwita obligatoire umugambi wo gukingira abantu kunywa inzoga zirenze. Aho mwomenya ko uwo mugambi uje mu rukurikirane rw'uwundi mugambi kwenga isi nziza aho wahimiriza ko kizira kunywa inzoga ku bana. Intumbero y'ishirahamwe IRC ni ugufashanya n'ayandi mashirahamwe basanzwe bakorana kugira bafashe abanyagihugu benshi. Bivugwa na Elvis Bakengumungu, umuyobozi mukuru ajejwe imigambi muri IRC. Ni nkuru twateguriwe na Jules Verne na Kima. Ishirahamwe IRC ryasozereye kuri wa gatanu ruganda rw'imisi ibiri kwariko rubahuza n'amashirahamwe yandi basanzwe bakorana kugira barabire hamwe uko ibikorwa bizobandanya. Elvis Bakengamungu, umuyobozi mukuru ajejwe imigambi muri IRC Burundi, avuga ko intumbero y'ivyo bikorwa ari kugira hatogwa umuti uramba kugira hazobandanya hafashwa benshi. Nous IRC en 2024, nous voulons vraiment que nous soyons un modèle avec le partenariat. Nous venons de mettre en place un forum, un cadre d'échange permanent avec tous les partenaires. Muri IRC twifuza ko mu mwaka wa 2024 tuzoba turi akarero mu byo gufashanya. Mwijije kugira ikiganiro kugira muhanahane ivyumviro n'abasanzwe bakorana natwe mu bikorwa dusanzwe dushigikira. Turizera ko kumwe namwe tuzobandanya tuje imbere, ariko icyifuzo nyamukuru nuko twobandanya dutorera inyishu nziza abantu bose bageramiwe canke bari mu bibazo by'ubukene budasanzwe. Nivyo turazi ko akarere kacu kageramiwe n'ibiza hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ibyo byose birafise ico byonona ku buzima no kwiterambere ry'umunyagihugu. Twebwe muri IRC rero ntavyo dushoboye gutorera umuti. Nkuko nabivuze ejo, turiko turagerageza gushiramo inguvu nyinshi kugira benshi mu dukorana bashobore gutahura, bongere bagire ico baterereye kugira ibyo biza biguma byiyongera uko bukeye uko bwije. Je vous ai dit hier, nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts pour que les gros des partenaires ou les gros acteurs locaux soient vraiment impliqués, prennent conscience de ces dangers ou de cette situation humanitaire qui est en train de devenir des jours au lendemain très vulnérable. Ngo ruganda rukaba rwarangiye abari muri rwo bose bemeranije ko uruhara rwa leta ari ntagereranwa kuko imigambi yose itegerezwa kuza yisunze indinganizo ya leta. Umuce w'abaririmbyi bakicaruka urafise uko ufatwa n'abegereye abaririmbyi. Bamwe mu begereye abaririmbyi bakaba basiguye vyinshi ku bijanye n'uwo muce. Ange Negrita Irakoze yaduteguriye iyo nkuru. Umwuga wo kuririmba urafise imice ishika kuri ine ukorerwamo. Umwe muri iyo mice ine ari nawo utangura urafise uko ufatwa ndetse n'uko witwa. Bivugwa na bamwe begereye umuziki. Umwe muri abo BTV yegereye akaba yitwa Christian Savye, asanzwe amaze imyaka myinshi akurikiranira hafi ibijanye n'umuziki. Ico nashoboye kugumana mu mutima cyahe mu vyumviro nuko iyo bavuze mu underground hari ikintu muri mu gifaransa bavuga ngo pejoratif. Ni jambo mu mwanya umwe nosigura yuko yoba ari umuntu ataramenyekana ku rugezo runaka, niko nobivuga. Kuko nitwovuga ngo n'umuntu adafite impano canke n'umuntu atagira ibikorwa. Oya, turazi neza ko hariho abaririmbyi ashobora kuba afise akaririmbo kamwe gusa, hanyuma ugasanga yamenyekanye, yakomeye gose, yashitse ku bintu bikomeye ku buryo anatumigwa afise akaririmbo kamwe canke tubiri. Hagati yabo jewe bose uko ndababwize underground, upcoming, star, superstar, ku bwanje ntibisigura ko uba ufise impano nininya cyangwa ufise ibikorwa vyinshi. Oya, nurugezo abandi bantu bagufatako. Judy Gael Gahimbare asanzwe nawe nyene yegereye abaririmbyi, nawe nyene aravuga ko atahura uwo muce w'abaririmbyi bakicaruka benshi bita aba underground. Tugiye muri partie ya musique niba abaririmbyi bagitangura bacandika bagifise inspiration nyinshi, kuko en fait turavye neza abaririmbyi b'aba underground n'abaririmbyi usanga afise indirimbo zifise ama message ari clé kandi afise icyo akorako.
hama ku bijanye no kungene bahigwa muri studio hariho umuririmbyi aza kubera bafite talent yakakigwa neza agahabwa umwanya nkuko baha abandi baririmbyi umwanya kuko kanshi baza atanamara bifitiye kanshi usanga baje bakora nk'ama promotion ugasanga arazananye n'umu producteur akamubwira ufite ijwi ryiza urashobora kuririmba then akaza akavuga ati ndaje kuririmba mugabo kandi ni nkuko hariho n'abandi ba underground bavuga bati je ndafise amafaranga ndakunda umuziki ngo mbanje muri studio. Iyo bamaze kuja muri studio rero abaririmbyi b'abandagirandi bakiga gutandukanya hari abaririmbyi usanga bafise igikundi Ika na Big Zoe asanzwe ari umuririmbyi arasigura neza iryo zina underground aho ryakunda gukoreshwa. Ego imvugo ya underground artist yatanguye gukoreshwa kera igihe yari umu artiste yaba afise talent hanyuma ajya mu maison de production zikamugomwa hama zikamurondera mugabo akazankira kuziha amadroit ku bikorwa vyiwe rero abaririmbyi abakera abaririmbyi usanga label yitwa nka Sony canke yitwa Ndeya mukunze mugabo akayankira akayibwira ati jewe tuzogirana amadeal mukoze evenementze mu mpembe du produce indirimbo mumfashe par exemple distribution mutore pare yanyu ntore pare yanje mugabo yandi madroit yose abari ku ndirimbo igihe bokedera koresha indirimbo yanje muri filme amadroit abe gwanje igihe bokedera koresha indirimbo yanje kugira nka remix ari maison arundi mustara akomeye konsumba nka Michael Jackson yakunze indirimbo yawe agashaka kugira remix nka kujya ya remixije makosa ya Manudi Bango benshi barayizi amadroit agume ari gwanje rero kenshi ajya amalebo akomeye yaca yanka kwakira uwo muririmbyi bace bagumye bagubana umusemo wa ni underground artist rero twira tuve kera tuzi ubu underground artist bayikoresheje nk'imvugo yo kuvuga umuririmbyi ari hagiseruka bana rero bakimubona ariho bakimumenya mugabe iyo mvugo nayo abartiste benshi kenshi barayigwanyije banka kwitwa ngo aba underground artist bagaprefera kwitwa aba upcoming artist rero urumva ko atama organisation hari officielle muga urumva nko kuri media nka SME bavuze bati bakoresheje imvugo ya upcoming artist ni vyiza gusumba Mwamenya ko abaririmbyi bakicaruka bafise ikibazo cyo kuronka abahagarikira ibikorwa byabo abo bita aba manager. Tubandanye n'ayavugwa mu nkino tukaba twateguriwe na Ingabire Jules Boris. Umugwi wa Noir wejeje gusezererwa n'umugwi wa Stade Marie muri CAF Confederation Cup mukino rukaba gwaje kwarangira Noir itsinze ibitsindo 3-1 c'umugwi wa Stade Marie byose hamwe bikaba bice biba ibitsindo 3 ku bindi. Uwo mugwi wo mu ntara y'Amakamba ukaba watsinze urwo rukino rwo gusubiriza ukaba uvuye mu irushanwa kubera utsindiwe mu gihugu ca Mali ibitsindo 2-0. Noir uvuyemo kubera igitsindo watsindiwe mu gihugu ca Tanzania ari wo wakiri inyuma y'imyaka 3 atayiganwa ryo gusiganwa ku makinga riba ku rwego rw'igihugu riragarutse inyuma y'iganwa ryabaye mu mwaka wa 2020 ijeramu ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi FEBUSI Federation Burundaise de Cyclisme rirategekanya iganwa ku bahungu no kubigeme kwa 30 Nyakanga umwaka wa 2023 rizobera mu gisagara ca Bujumbura. Imigwi 16 akaba ari yitezwe gusiganwa muri iryo higanwa. Iryo higanwa rikaba rigabuye mu mice 3 haba ku bahungu ndetse no kubigeme kugwaruka rutarenza imyaka 17 kugwaruka rutarenza imyaka 20 ndetse no kuba ari hejuru y'imyaka 20 abatarenza imyaka 17 nyuma y'iryo higanwa ryo rwego rw'igihugu haratekanijwe ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga ku ruhande rw'abigeme Tour du Burundi International Féminin rizotangura kwa 22 gitugutu gushika kwa 28 gitugutu mwaka wa 2023. Ibihugu vyitezwe harimo Benin, Cote d'Ivoire, Cameroun, Egypte, Nigeria, Rwanda, Uganda, RDC, Kenya, Tanzania, Afrika y'Epfo hamwe n'u Burundi. Ni kuri no nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye kuba yatereye ageze hagati tubayibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ishirahamwe ry'ubwishingizi Assurance BIC ryaratanguje kuri uno wa 28 Nyakanga ihiganwa ryo gutamba Tamba BIC. Iryo higanwa rikaba ritunganijwe ku nshuro igira kabiri. Pharmacie Unidis yazanye amata y'ifu azofasha abakenyezi bataronka amaberebere akwiye co kimwe n'abataronka imfungurwa zikwiye. Ayo mata akaba agenewe abakenyezi bonsa n'abibungenzi. Turabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya, mubandanye mugira ibihe vyiza.